magaze ngakahise gutangariza abakoroni n'abakozi babo kubwino nayo kwikugira twarose tuhawe n'Imana mushobora byose yuko ingendo zose bocamwe ngo bandanye baturumbanya Burundi byobagize bazeretse kuko babandanije bazohora n'Imana mushobora byose Imana yo mu ijuru cyabona. Kuri uyu wa mbere igenekerezo rya 8 Ruheshi umwaka w'ibihumbi 2026 hibutswe imyaka 6 irangiye umuhisi Petero Nkurunziza yitavye Imana. Ibirori bikaba vyabereye hasanzwe hari ntatemwa yiwe ku mugwa mukuru w'intara ya Gitega bitewe itekananye n'icubero mukuru w'igihugu cy'u Burundi Varisito Ndayishimiye ari kumwe n'umutambukanyi wa Angelina Ndayishimiye hamwe n'izindi ndongozi zitandukanye z'igihugu. Uwo mugigwa ukaba waranzwe kandi no gushikiriza ubutumwa bwiza aho umukozi w'Imana munsi goro z'ijambo ry'Imana hamagara indongozi n'abarundi muri rusange kwama bazirikana bongera bibuka uhoraho Imana kwama bibuka ko aha kwisi duhafise umwanya muto wo gukora no gukora ivyiza kugira ngo bazame bagira ico babibukira ko ciza. Sivyo gusa kuko mu makuru dufise hakurikiyeho gushikiriza incamake yemwe mu vyaranze umuhisi Petero Nkurunziza. Ivyo bikorwa bikaba vyarangijwe no gushira urugori rw'ishugwe kunatemwa y'umuhisi igikorwa cyakozwe na nyene icubero mukuru w'igihugu cy'u Burundi Varisito Ndayishimiye ari kumwe n'umutambukanyi wiwe akurikira ishugwe ry'umuryango wa nyakwigendera n'ishugwe ry'abaserukira ibihugu vyabo mu Burundi. Tukabibutsa ko umuryango wose w'umuhisi Petero Nkurunziza wari witavye ivyo birori mu gihe kandi hari n'abaserukira amashiramwe mpuzamakungu ndetse n'umushikiranganje wa mbere nabo bari bitavye ivyo birori. Hari kwigenekerezo rya 9 Ruheshi umwaka w'ibihumbi 2020 hafi saa 10 z'umuhingamo nibwo umunyababanga mukuru wa leta akaba ari umuvugizi wa leta y'u Burundi w'ico gihe Prosper Ntahorwamiye yasomye itangazo rimenyesha abarundi ko President Pierre Nkurunziza yari yaraye apfuye mu bitaro Hôpital du Cinquantenaire natwe turashoboye vy'Ikarusi. Kukijanye n'ikishiye umukuru w'igihugu Prosper Ntahorwamiye yavuze ko President Nkurunziza yari yinjiye ibitaro ku munsi wa gatandatu igenekerezo rya 6 Ruheshi umwaka w'ibihumbi 2020. Yavuze ko bukeye amagara y'umukuru w'igihugu yari yifashe neza aranaganiriza abantu hanyuma kuwa mbere umutima ucurahagarara giturumbuka. Yaravuze ko kandi abaganga bagerageje ubuhinga bwose ngo umutima usubire gutera ariko biranka. Itangazo rya leta ryagumije ibibazo byinshi mu Barundi. President Nkurunziza yaragwaye iki? Abantu bose mu gupfa umutima urahagarara. None uwa President Nkurunziza bahagaritswe n'iki? President Nkurunziza yagiye akiri muto kuko yarafise imyaka 55 yari umugabo akomeye akora siporo nyinshi. Uru rupfu giturumbuka mutirwaje gute? Mu mwanya muto mu butegetsi harakwiragijwe ibihuha ko President Nkurunziza yahawe ishano namwe mu batutsi bari bamwegereye cyane chef adjoint du protocole d'État, chef de l'intendance du président ndetse n'abandi. Ivyo bihuha vyagaze kubera umupfasoni w'umukuru w'igihugu bwiwe yasavye ko boreka kwambika ibara bizigirwa ba President Nkurunziza aho yavuze ko abo bariko barabeshegwa ari bo nyabuna bamujyamye ko mu bihe bikomeye. Uru rupfu rwashitse umupfasoni w'umukuru w'igihugu Denise Nkurunziza ari kwivuza muri Kenya. Ibinyamakuru vya Kenya vyamenyeshe ko Denise Nkurunziza nabagiye bamuherekeje babasanze bafise coronavirus canke se COVID-19. Ivyo vyatumye benshi bibaza ko na President Nkurunziza yobayishwe na coronavirus. Ico gihe leta y'u Burundi yavuga ko ikirere cy'u Burundi gikingiwe. Umuvugizi wa Nkurunziza yavuga ko Imana bashize imbere yakingiye Burundi coronavirus. President Nkurunziza yapfuye inyuma y'iminsi 19 atowe umusubirizi wiwe Varisito Ndayishimiye arasigaje amezi 2 ngo yimikwe. Imbere gato y'amatora President Nkurunziza yari yitoje itegeko ridasanzwe rimwita Guide Supreme du Patriotisme no kuvuga imboneza yamaho. Iryo ni itegeko ryamuye icubero kidasanzwe n'ubushobozi butaba mwibwirizwa shingiro. Hariho ibibazo bihambaye by'igihugu yogumye abazwa imbere yuko bifatwa nk'ingingo. Muri ivyo harimo ibijanye no gucukura ubutare. President Nkurunziza yari yategetse Varisito Ndayishimiye banategerezwa kugena mu mabanga ahambaye. Ubutegetsi bwa President Ndayishimiye ngo bwaboneka ko buzoba bubashwe kandi bucunzwe cyane na Nkurunziza. Muti none Nkurunziza yishwe niki? Uburozi canke coronavirus? Ese ninde yungukiye mu rupfu rwiwe? Hano tugiye kubasangiza intaye twahawe n'abantu batandukanye kubera imvo z'umutekano hari abo tutaza kuvuga amazina. Reka dutangure ku nayo mugenzi wa President Nkurunziza avuga ati President yaransezeye. Umwe mu banyepolitike bakomeye bari begereye cyane umukuru w'igihugu yagize ati ku munsi wa mbere igenekerezo ya mbere Ruheshi umwaka w'ibihumbi 2020 President Nkurunziza yarantumye ko naramwitavye mu biro vyiwe. Shitse hari icantangaje. Ntiyanguye mu nda nkuko yahora bikora.
no mu kwicara yagiye kure yanje buke buke sinamukoze ko. Yambwiye amajambo atangaje cyane. Yambwiye ko amamagaye kugira nshimire ivyo namufashije. Yaranyibukije ibihe byinshi twaciyemwo, hanyuma mu kunsezera yambwiye ko tutazosubira kubonana. Ico kintu nagumye ndacyumvira kigiye kinini. Mu bisanzwe President Nkurunziza yaragisigaje ameze hafi 3 yo kurongora igihugu. Sinumva rero impamvu yari kunshimira ataraheza gutwara. Ivyo kunsezera vyo nari nibajije ko tutazosubira kubonana akiri umukuru w'igihugu. Uko yabivuze niko vyagenze. Ntwigeze dusubira kubonana mu ndwi imwe gusa yarapfuye. Iyo ndavyumviye ko mbona umengo yaramenye ko yimirije gupfa. Umuganga w'Ikarusi ati ibipimo vyerekana ko afise coronavirus ku rugero runini, ariko twarabonye n'ikindi kintu tutatahuye ico arico. Twaraganiriye n'abaganga bafise ico bazi ku rupfu rwa President Nkurunziza. Umwe ni umugenzi wahamagaye gutabara Nkurunziza yejeje gucikana. Uyu muganga twaganiriye nawe yaragwaye coronavirus mu gihugu ca kure, aho yagize ati je ndemeza ko Nkurunziza yishwe na coronavirus. Jewe naragwariye coronavirus mu gihugu ca kure ariko gifise uburyo bukwiye. Umaze kuremba wagira ikibazo cyo guhema bakakwambika ico uhemeramwo bita respirateur. Cazira kwambura respirateur. Iyo banyambitse yari ifise umugozi muremure ku buryo nava ku gitanda nkaja kwihagarika nkaja koga tankomanzi. Umaze kwambara respirateur rero waca umvumerewe neza mu mubiri ukamengo wakize. Ugatangura kwandikira abantu kuri telefone. Uti ndavye uko bavuga ivya Nkurunziza vyagenze, numva bihuye cyane n'ivyabaye ku bari bagwaye coronavirus. Nkurunziza nawe yarambaye kimufasha guhema. Niyo mpamvu bura ku munsi w'Imana igenekerezo y'indwi ruhesha umwaka wa 2020 yari yumva ameze neza akanavugisha abantu. Ariko nkuko navyumvise ico bamwambitse cyari gifise akagozi kagufi cyane ntiyashobora kwiyunguruza. Acambaye. Aho kuwa mbere mu gatondo President Nkurunziza yarakeneye kuja kwihagarika bisanzwe acarambura kimwe kimufasha guhema agenda mu cyumba carimwo toilette. Abamucunga bari hanze imbere y'icumba gwaremwo bagiye bumva urwamo ngogi. Umukuru w'igihugu yaraguye hasi. Uko bimeze wiyambuye kirya cumba kigufasha guhema mu minota idashika n'itatu, oxygen iraguheramwo yose. Iheze rero cucikana ubwo nyene. Niyo mpamvu yaguye bwarumye. Abamucunga barashoboye kwinjira barashika aho yaguye yaramaze gucikana. Ministre Tade Ndikumana niwe yategetse ngo bakori ivyo kumufasha gusubira guhema ariko kari kabaye. Niho rero batuma ko vyihuse umuganga w'umuhingi Bujumbura banamuha indege y'akajugujugu imujana Ikarusi. Ashitse abonye uko Nkurunziza ameze n'ivyo bariko barakora ivyo kumufasha gusubira kuhema yarumiwe. Niko kubwira Tade Ndikumana ati umushikiranganje ko buri muganga ntubona ko umuntu yacikanye kera. Mushaka mu muvunagura imbavu ngo muriko muramufasha. Aho hari haiza amasaha arenga 3 Nkurunziza yacikanye. Tije ndemeza ko yishwe na coronavirus ibindi sivyo. Ubundi twaganiriye numwe mu bahinga bakora mu vyo gupima ingwara laboratoire ku bitaro vy'Ikarusi aho yagize ati twebwe baradishije umugwayi ubariwe. Ico bikoze twarabona ko ari umuntu ahambaye cyane kuko bari bamuhebeye igice kinini c'ibitaro. Twarabona abajejwe umutekano benshi vyari ibintu bidasanzwe. Ariko kubera ari ibitaro vyari bisanzwe bivura abakuru ntitwashobora kumenya ko ari Nkurunziza. Baratuzana ibipimo vyo mugwayi ngo tubisuzume vy'ukuri coronavirus yaraboneka ko ari nyinshi. Ariko rero turiko turapima twarabonye ko amaraso yiwe ari mu ikindi kintu tutazi. Kugeza ubu ntitwigeze tumenya ico kintu kindi cyari muri ayo maraso. Ikindi cyadutangaje kandi nuko nyuma batubwiye ko ikiziga ciwe cononekaye mu kanya gato, ariko ivyo ntaco ndabizi ko kuko sinakibonye jewe. Mutero Nkurunziza yapfuye. Inkuru ivuga urupfu rwa President Nkurunziza benshi bayironse ngisa 8 wo kuwa mbere igenekerezo ry'umunani ruhesha umwaka wa 2020. Niyo nkuru ngo Pacifique Ninazwe nabwiwe yatinye kwandika. Uwamuhaye amakuru yari ukorana na bamwe mu baserukira ibihugu vyabo mu Burundi. Uwo munsi nyene ku mugoroba yari yahawe ubutumwa n'umwe mu bacungera umukuru w'igihugu nawe nyene yamubwiye ko bamaze no kuva Ikarusi kubera umukuru w'igihugu yari yapfuye. Umwe mu bajenerali bahuze bagwana muri CNDD FDD yamuhaye ubutumwa bukeye mu gatondo ka karati nikiziga cyo cyaraye muri morgue. Nkurunziza ntakiri muzima. Ngizo ni inkuru zari zitangaje kubera ubutegetsi bwo bwagoma buhakana ku mbuga ngurukana bumenyi cyari igipfungu. Bukeye kwigenekerezo ya 9 ruhesha umwaka wa 2020 umuyobozi wa RPA Bob Rugurika yaravyubahutse kuvyandika, ariko abavugira umukuru w'igihugu bakamera nk'abamubeshuza. Hafi saa 10 z'umuhingamuro niho Prosper Ntahorwame yahava atangaza urupfu rwa President Nkurunziza. No kuvuga ko haciye amasaha ashika 30 leta itarabwira abarundi ko ata mukuru w'igihugu bafise.
Akaba kandi hari n'intahe y'umwe mu nzego zijejwe umutekano. Uyu mu ntahe ashikiriza wo mu nzego zijejwe umutekano yagize ati: urupfu rwa Perezida Nkurunziza rurafise ibinyegezwa bikomeye. Hariho abari bajejwe umutekano wiwe cazira ko habura n'umwe muri bo aba ari hafi yo mu gihe umukuru w'igihugu yaba ari mu Burundi. Abari nka Colonel Ndundi yarajejwe batayo ya mbere yakingira umukuru w'igihugu, hari na Major Noel Banyiyenza ko yarajejwe iperereza ku kirimba c'umukuru w'igihugu. Icantangaje n'ingene urya wa gatandatu igenekerezo ya gatandatu ruhesha umwaka w'ibihumbi 2020 Perezida Nkurunziza ari Ngozi, bose bakaba bari Bujumbura. Hari inyifato bagize zitangaje uwo munsi. Sinifuza ko uzobivuga ubu vuba, ariko ni vyiza ko bimenya. Nimba hazobaho amatohoza ku rupfu rwa Perezida Nkurunziza, abazoyakora ntibaze bareke gutohoza inyifato z'abari bajejwe kumucungera uko bigenjeje hagati y'amagenekerezo ya gatandatu n'igenekerezo y'umunani ruhesha umwaka w'ibihumbi 2020. Ngo vyaraboneka ko bari bamuhevye kandi ko hari ikintu bari bazi kiza kuba. Kubw'imvo z'umutekano w'abatanze inkuru hari ivyo tudashimye kuvuga hano, hazoba igihe ciza cyo kubivuga. General Godefroid Niyombare ati twebwe twarifuje ko Nkurunziza ava ku butegetsi akaruka afise icubahiro, abandi bo bamwihishije ko bamutegurira urupfu. Aya majambo naganiriwe na General Godefroid Niyombare nyeneyo. Niyombare akemeza ko yafata Perezida Nkurunziza nk'umuvukanyi we kandi ko yari yaramuhanuye nk'umuvukanyi nyene, aramwereka ko ikiringo ca gatatu kizokwegera igihugu kikana kwegera Perezida Nkurunziza ubwiwe. General Niyombare akibutsa ko bakiva mu ishamba yabaye muhera kwa Nkurunziza kandi ko bari bakundana cyane. Akavuga ko urwo rukundo ariko rwamutumye kuvugisha ukuri naho yarazi inkurikuzi zavyo. Aho ahanuriye Nkurunziza, General Niyombare yaciye akugwa mu mabanga mu minsi 2 gusa. Kuba yagiye imbere mu gutembagaza Perezida Nkurunziza ku igenekerezo 13 Rusama mu mwaka w'ibihumbi 2015, General Niyombare avuga ko yabikoze nk'uburyo bwa nyuma yarasigaranye bwo gukingira Burundi, gukingira abarundi bariko baricwa no gukingira umuvukanyi we Petero Nkurunziza. Yagize ati: twari twifuza ko avaho ko haba amatohoza meza, hanyuma Nkurunziza akarukana iteka nk'uwahoze arongoye Burundi. Ivyakurikiye mwarabibonye. Abandi babahisemwe kuyorobeka biyegereza Nkurunziza ngo baramukunda baca bamutegurira urupfu. Ninde yohenda abarundi? None barya abajenero bose sibo bari bamwandikiye rya kete ry'umucanwa muri Munyonyi umwaka w'ibihumbi 2014. Barya bose ntabwo bari bashigikiye ko abandanye ikiringo ca gatatu ariko bahisemwe kuyorobeka. Igihe Perezida Ndayishimiye yarungika intumwa z'abasirikare kuraba General Niyombare mu Rwanda mu mwaka w'ibihumbi 2023, amakuru dufise yemeza ko icambere Niyombare yabwiye intumwa z'aba generali bagiye kumuraba kwabaye kubibutsa ko bari basangiye abansi batatu. Ati ndabona mwarakoze ivyatunaniye, babiri mwabashize mu kuzimu, umwe nawe mwamushize mu buroko. Aya majambo ya General Niyombare asa nayo Gaston Sindimwo yari cegera cambere ca Perezida Nkurunziza yigeze gutangaza mu kiganiro yahaye Umukubito TV mu mwaka w'ibihumbi 2024. Gaston Sindimwo yemeza ko ikibazo cy'umwaka w'ibihumbi 2015 cyari hagati ya Perezida Nkurunziza n'akagwi kw'abasendede FTD bari buzuye inyota yo gukura Nkurunziza. Adolphe Nshimirimana na Alain Guillaume Bunyoni. Gaston Sindimwo nawe nyene yibukije iryo kete ry'abajenero basendede FTD ryo muri Munyonyi umwaka w'ibihumbi 2014, ariko Sindimwo ntavuga icishe Nkurunziza we, akavuga ko Nkurunziza yamuherutse akomeye hanyuma akubitwa n'inkuba yumvise ko yapfuye. Bobu Rugurika arongoye radio RPA nawe ntiyatanzwe kuko we ubwe yatangaje ko Nkurunziza yishwe n'isumu yahawe n'abamwegereye. Iyi si nkuru yibanga kuko umuyobozi wa RPA yabivuze ku mugaragaro muri Munyonyi umwaka w'ibihumbi 2023. Bobu Rugurika yaremeje ko Perezida Nkurunziza yishwe n'isumu, yaravuze kandi ko afise ivyemezo bikwiye, aranavuga ko iyo sumu ryazananye mu gihugu ca Tanzania. Bobu Rugurika ntiyayengeshanije kuvuga ko ibanga ry'urupfu rwa Perezida Nkurunziza ryo ryavugwa mu mwiherero w'urubanza rwa General Bunyoni iyo haba hageze kuburanisha General Bunyoni ku caco kugerageza kuganagura Perezida Ndayishimiye hakoreshejwe amangetengete. Kugeza ubu nta rwego na rumwe rw'u Burundi rurabeshuza Bobu Rugurika. Hakaba kandi ari n'intahe y'umupfumu Emmanuel Ntikazohera nawe nkuko tuza kumugaruka ko mu nkuru ikurikira. Hari ibanga rikomeye ryabaye mu rubanza rwa General Alain Guillaume Bunyoni, na cyane cyane mu gihe cyose yaburanywa mu mwiherero. General Bunyoni yaba ariko yagirizwa ko yarondeye umupfumu wo mu Ruyigi yo mwicira Perezida Ndayishimiye. Uyu mupfumu ntiyigeze atumwa ko mu butungane, mu gihe we anemerera ibijanye n'urupfu rwa Nkurunziza. Muti bimeze gute? Pacifique Nazwe akavuga ko yivuganiye n'ufisi ibanga ry'uyu mupfumu kandi aramaze no kubivuga ko kenshi. Ntakekeranya rero ko bimwe mu vyo afise na sentare itabihawe.
Bunyoni yagirizwa ko yahaye impera umupfume Emmanuel Nikazohera batazira muhuzi kugira yice President Ndayishimiye yakoresheje uburozi, ariko sentare ntiyemera gushira habona ukungena umupfumo wo muri komine Butangazwa muri Ruyigi yari gushikira President Ndayishimiye. Muti mbega yoba ari umupfumo asanzwe akorana na Ndayishimiye ku buryo bimworohera kumushikira. Sentare ntiyigeze yemera gushira habona imigenderanire yoba iriho hagati ya Emmanuel Nikazohera na President Ndayishimiye. Sentare kandi ntigeze yemera no gushira habona impamvu General Bunyoni yemeye ko Emmanuel Nikazohera afise ubushobozi bwo gushikira President Ndayishimiye. Amakuru harakemeza ko Emmanuel Nikazohera yiyemerera ko afise urora mu rupfu rwa President Nkurunziza hakoreshejwe uburozi. Nawe nyene yemeza ko ubwo burozi yoba arakoresheje bwavuye muri Tanzania. Ngo twibaze ko umupfumu Emmanuel Nikazohera yoba yaribesheye kugira ngo hafatwe Bunyoni, ntaco tubizi ko. Yamara benshi baguma bibaza impamvu sentare itigeze irengutse uyu mupfumu, bakibaza impamvu umuntu yemerera ko yari kwica President Ndayishimiye akanemera ko afise urara mu rupfu rwa President Nkurunziza wenyene atigeze akurikiranwa. Muti nindakingerera umuntu yemerera ivya bikomeye gutyo kose. Muti rero ninde yungukiye mu rupfu rwa President Nkurunziza? Iki nico kibazo cyama kibazwa mu matohoza y'ivyaha bikomeye. Nimba Nkurunziza yarishwe ninde yashobora kubironkamwo inyungu? Hari imigwi myinshi yari yanka President Nkurunziza, haba mu bo bahoze bagendera muri CNDD FDD, haba no mu bamugwanya. Abo bose bari gushobora kwifuza ko Nkurunziza apfa, ariko yapfuye ubutegetsi bwe busa n'ubuheze, yapfuye hamaze gutorwa n'umusubirizi wiwe. Muri ico gihe batavuga rumwe na Nkurunziza nta cyari gutuma aribo barondera ko apfa. Uyu musubirizi wa Nkurunziza ntiyaragiye koroherwa na gatoya. President Nkurunziza ngo yasa n'ubwiye atagiye. Nk'imboneza y'amaho, President Nkurunziza yarafise ububasha atawundi mu bahoze batwara Burundi yigeze agira. Itegeko rigenga imboneza y'amaho ryavuga ko mu kwezi kw'indwi azohora ashikiriza ijambo abarundi bose. Inyuma yirivugwa n'umukuru w'igihugu ku munsi duhimbaza kwikukira. Kumva rero hari umuntu aho ijambo abarundi bose mu gihe nk'ico bikaboneka nuko yasa n'uri hejuru y'umukuru w'igihugu. Itegeko ryavuga ko ari ibisata bihambaye imboneza y'amaho yotegerezwa kubazwa imbere yuko bifatwa nk'ingingo. President Nkurunziza yogumye abazwa imbere yuko bifatwa nk'ingingo, aho ni nko mu gisata cyo gucukura ubutare. Akandi tukibuka ko mu ngingo za mbere President Ndayishimiye yashitse afata habamo gufuta amasezerano yose yo gucukura ubutare President Nkurunziza yarasinye. Ngo nk'iyi ni ingingo itari gushoboka imboneza y'amaho ikiriho. President Nkurunziza yaragiye aboshe President Ndayishimiye mu kumutegeka abazogena mu mabanga ahambaye y'igihugu. Nkurunziza yaramubwiye abashikiranganje badashobora gukura harimo Domitien yo kubwayo, Deogide Rurema, Tadendi Kumana, Aime Laurentine Kanyana. Aramubwira ko ndi kategerezwa kugumiza General Gabriel Nizigama batazira tibiye mu mabanga y'umuyobozi mwishikira mu biro vy'umukuru w'igihugu, chef de cabinet civil, General Prime Niyonga mu mabanga y'umukuru w'igisirikare, Emmanuel Sinzoagira mu burongozi bw'inama nkenguza amateka na Giras Ndabira mu burongozi bw'inama nshinga amateka. Harimo kandi kugena General Bunyoni nk'umushikiranganje wa mbere no gutoza Reverend Ndikuriye nk'umunyamabanga mukuru wa CNDD FDD. Hagati aho President Nkurunziza newe yari kuguma arongoye inama y'inararibonye Conseil de Sage ya CNDD FDD. Umwumvikano rero wavuga ko Reverend Ndikuriye azorongora CNDD FDD imyaka 5 bakamwongera 2 kugira toze President Ndayishimiye mu kiringo ca kabiri. Inyuma General Rengiyome Bunyoni niwe yorongoye CNDD FDD imyaka 5 bakamwongera 2 mbere bagaca bamutangaza nk'umukandida wa CNDD FDD mu matora y'umukuru w'igihugu yo mu mwaka wa 2034. Uwatanze intayibanga yavuze ko President Ndayishimiye yasinyishijwe bino bintu imbere y'ivyabona bitandatu bifise ipete rya generale. Mu mwanya wa mbere nk'uko amakuru bivuga Ndayishimiye ngo yarakurikije amasezerano, ariko gahoro gahoro yagiye arayasambura ngo buhasigaye bike cyane mu vyo yemereye Nkurunziza. Muri leta nta mushikiranganje n'umwe Nkurunziza asigaye. Indoto yo ko kuzosubirizwa na General Bunyoni teri bimuzi wibuye. Umugambwe ngo warasubiye mu minwe Reverend Ndikuriyo ubugira kabiri. Gabriel Nizigama ntakiri mu buzima mwishikira. General Prime Niyongabo aracari mu mabanga yo gutwara igisirikare cy'u Burundi. Amasezerano yose ajanye no gucukura ubutare yarafuswe. Societe Interpetrol yazana igitori navuga ko Nkurunziza yoba yari afisemo umutahe yarirukanywe muri ico gisate, isubirizwa Prestige ivuga ko ari yamukanda yishimiye. Ni gutyo rero ngikena y'igitoro ryabaye ndanse vyishimo vyo Nkurunziza yarahagaze ko vyarafuswe. Umuti none rero ninde yungukiye mu rupfu rwa President Nkurunziza?
ese Nkurunziza yishwe na coronavirus canke yishwe n'uburozi canke vyamuhuriyeko kazoza karashatubikiye amabanga menshi ngaho rero amakuru yaragezwe ko muri kano kanya ufyonde subscribe canke sabone niba utarafyonda kugira ngo tuje cikwa na dushikiriza usangiza no makuru bagenza aho bari hose kugira ngo nabo baje baramubambira bashikirwa nabiriko biravugwa bigezwe ko hoba mu gisata ca politike agateka kazina muntu imigendanire n'andi makungu ndetse n'ibindi byinshi biriko biravugwa bigezwe ko ijya nino nga mu gihugu cy'u Burundi n'andi menshi turiko turabatohoreza ndetse turiko turabategura ni mu mwanya uri imbere nimuze gucikanwa aho tuza kubageza ko amakuru menshi haba aya Bunyoni ndetse nayo mupfumu bita Emmanuel Nikazora byose nimuze gucikanwa Imana iba hezagire.